Abarundi bavuga ati botera imbere cyane mu bintu bijanye na technology kuko urumva tugiye kubiraba abarundi ku kintu ca technology bari hasi ubwo hejuru. Telefone niho kazi nkora telefone irandihira ishuri, irandihira inzu, irandihira rasyo byose. Sinibaza yuko ngo mu bihugu biteye imbere hari umuntu ashobora kugenda ngo ushire mu WhatsApp. Icyo sinibaza ko bibaho. What's up my people, karibu cyane ku cyabo TV nkuko mubibona irahayo ngabire kandi maze twasaba mugire s'abonner, like, partage. Okay, nkuko mubibona turi kumwe n'umutumire akaba ari umujene asa neza mukaba benshi mumuzi kuri Menya utari pro ariko ntimwari bwamubone mwaramumwumva ariko aravuga gusa katiguye ikaze. Murakoze cyane kunakira ku kiyago cyabo TV. Marabisabye nanje nahageze rero numva ndabashimiye kandi saba n'abakunzi ba Kiyago TV mugire subscribe kuri no channel kugira ngo bikomeze kugenda. Reka udufashe uvuge amazina yawe yose. Amazina yanje nitwa Ininazwe Lionel, niyo mazina nahawe n'abavyeyi. Ego Lionel asanzwe akora iki? Lionel novuga ati ni umu content creator nkongera nkaba n'umunyeshuri. Content creator akaba n'umunyeshuri. Ego nivyo bivuze ngo usanzwe wikora nta kindi kintu. Nivyo sanzwe nkora. Uvuga ngo content creator ubisiguye bisase gusigura. Okay, mu content creator ni bano bantu bakora ku marizo social, WhatsApp, TikTok, Facebook, ariko kabura umuntu wa create ikintu ciwawe ukorera ku mbuga. Donc avuga ati na kanumva ngo content creator na kantu warikora avuga ati ingire ndemi ikintu ciwanje ndakorera ku mbuga tenze korana ko abantu. Uvuga ngo ureba abantu zungu nibo bari subscribe barema. Nuvuga ngo waremye wakoze ikintu ciwawe uvuga ati ni ciwanje. Yes. Nuvuga ngo nubwenge bw'iwawe. Okay, nahatwa ubwenge bw'iwawe mugabo karaba chake ukavuga ati iki kintu ndabona ihari yakiriyo mugabo ino nta kiriyo uvuga ati iki kintu ko atagihari ikanagikora. Cyo muvuze content creator ni chake umuntu azana atabandi bantu bari basanzwe bagifise ngaho. Ego none ivyo bintu wabitanguye ryari? Inspiration yaje kuva kera sinovuga ngo ni yavuba kuko ndavyibuka namwe nkunda cyane ibintu bya technology cyane. Uvuga ndavye film ya technology nayo sura mu nk'icuro zine ndayiraba incuro nyinshi. Hama rero ukuntu ivyo vyaje vyo uvuga ati reka ntanguza ncimvyo ciwanje uvuga ati nivyo kuva kera kuko ndibuka narigeze kuba ata telefone mfise. Navuga ata telefone mfise, telefone ifise grand frère wanje. Dico nakora no kuvuga ntiyayintize. Ko narabizi iyo umuntu afise telefone kandi mu myaka za kera nawe yabayiharaye. Afisa kayitere tumwe twa kera wasanga atana yinjika gafise. Rero je mbwa nkaba nkunda ibintu bya technology cyane. Ikintu nakora yarayinyima. Amaze kuba yinyima ikintu nakora naragira nkafata nkaje nahengera nyimba rya misesa zijo nanje dusanzwe n'abamvyi wacho vyuka nawe gatora ya telefone. Wala nkakora acha nongera nkasiga ngaho hoya nabakongera kajya. Umva wewe nuvuga ngo ufate ko wajya makumuranga. Ndahagera ku murango ntajya. Yego ukomeye. None utanguye ivyo bintu watanguye nyene ubikorera kuko turabana kubikorera ku telefone tugira ngo Menya utari pro ukatwereka utuntu tubanga utuntu n'utundi. Wabitanguye muri cyo gihe nyene tambara kwibata kunya grand frère wawe. Ahubwo niho natingiye kubona yuko ibintu bya technology nk'ibyo ndabikunda. Naho cyo uvuga kubitangura naho kubitangura novuga ati nabitangure neza na neza. Narigeze kubona umutipe araho acishije publication kuri Facebook avuga ati arigisha ibintu bya technology. Umva ndagize inyota ndavuga ati uyu muntu arigisha ibi nibi akantu ka motiva cyane nuko aba ari mutuntu twa hacking. Donc byo gupirata utuntu twa hacking ndabona turi manje nkumva ndabaye motive cyane ko ndabikunda gose. Ndavuga ati ibi birashoboka. Rero agashasiga ko nimero yiwe agacumwandikira kuri WhatsApp. Ndavyibuka ico gihe Minerval yaguca 60,000 je nabona ko amahera menshi avuga ati jya amahera n'abaro. Ariko cyane abandi bantu mu kibano songe tubana nabo basa n'abakunda technology ndababwira ati uyu muntu uko yigisha muri groupe za WhatsApp ico reje ndi gukora reka tudufata umusizane dimire dukuze turi batandatu hanyuma twige hanyuma turarondera Minerval neza society twazi kwiza tumubwira ati
reka tuguhe plan kandi tuzoragwa tumaze kumenya voilà bice bihera ngaho nyene aragira turamuha azatwise kuri WhatsApp n'amanote turafata niyo kandi cyayifise iyo kandi cyayifise y'amanote mugabo rero kubera umva hari kera hari byo wa practice ugasanga nibikunze mugabo rero iyo inspiration yaciva ngaho nyene ndatangura ndakora ndavuga ati ivyo birashoboka mbere n'ivyo biragira n'ibiheze n'ibirahera ngaho ndabona menga hari bidakunda ivyo bisa n'ibihagaze hanyuma mu nyuma re gusa niho nanje nagize kuvuga ati bimwe yanyigisha mpubo nanje basi duke namenye bimwe namenye no practice avuga ati reka nanje ndabiko bikunda ariko muganga ngerageze ako hari ivyo nagenda menya ndavyigisha abantu naciye mfata ndavyibuka hari kuri Facebook cyamvuga ati rero nanje ndondera mu forma kuvyo yatwigishije ndondire mwabo forma cindani haga publication kuri Facebook nanje ndagira mu group kumwe nawe yabigira ati ushaka kumenya ibi nibi ndadigisha ku buntu ndagira kahoreho tunzobigisha siga kuna nimero wumva gusa wabigisha kubyari ni nawe bakwigisha bimwe banigisha nyene cyose kandi njye nana byinshi narinze hanyuma bimaze kugenda uko chansiga ntanzi nimero yo publication ndayishaka senze ko abantu bozobikunda nkuko je navyumviye aho rero nta idea yo kuvuga ngo mbere creme yari bwabe mu page sinivyo yari bwabe candafata renda siga ko nimero kuri publication mbere na phone ndazimya cyandigira mu wanje ngarutse usanga abantu barenga hafi 5 banyandikiye kuri WhatsApp ndiko ndugura message nagize n'ubwo barababaye benshi ati FM mabyantu barabikeneye canda create group ya WhatsApp bose ndabashiramo hanyuma nza ndabigisha kuri WhatsApp mugabo rero ubona ko kera connection yabari nkeya gukora ikiganiro kiri codinga hanyuma ukarungika usanga bimeze nk'ibigoye ndababwira ati mugabo rero nta kuntu byatorohezanye kwa kuri Facebook umuntu agiye kikinakira baneza cyangwa gateka nze nabishira kuri page byo koro nakuvuga video za mbere nashirako video ya mbere nasanga igize nk'abantu bayiravye igihumbi ikarabantu benshi ncambona ariko nabikunda rero nanje camera ngaho rero habwo ndushiza navyo imwe nahora shamwe ubunebwe ngiye gukora cyane nubwo ati ko araho inspiration yavuye yego none nk'ubu urabona bara iyi inspiration yumva turumvisa aho yavuye none ibindi utabona birashaka ibintu nyene bisa neza nyene byo guhakinga abantu hayo nawe kubona ngo ukamenya message umuntu bamwandikiye umugenzi wawe ibyo byose ni nk'ibyo wakuye mu mutwe canke wabirondeye ahandi okay umeze nk'ugize gatoyi mu bisanzwe just sinigisha ibintu nyine bibi by'abantu nyine byakinga nyine bibi ahubwo nerekana ubumenyi uba busanzwe buriho donc abantu bamwe bakoresha mu nyungu zabo nk'akarorero ugasanga aho kantu karimo ni hakinga nyene aho kantu karimo muri WhatsApp mugo gasanga kumvuze uko abantu usanga bakemutse baciye ubwenge aho kantu ugasanga ukazurumwe ugasanga urakazi rero bigaca bituma aho kantu ukagira abandi bobo ni bamenye nk'ubu nkabijya byo gusikana WhatsApp nkabijya abantu hari babizi ngakumvuze uko abantu nabo benshi batabizi kandi ibintu WhatsApp yemereye byo WhatsApp iravyemeye hajya bavuga ati WhatsApp imwe iyi package mu telefone arenga abiri ngumva ni hacking uko ubigiriye umuntu atabizi message zura zisoma nawe atazigize meme na WhatsApp message zisanzwe ziri kuri WhatsApp hacking twa message web naco nikico kiraba nanje navuga utwo tuntu abantu benshi batazi niyo mpamvu navuga ati mu digital kuri telefone pe utwo tuntu abantu benshi batazi reka ndadupartage society tumenye twose ko nabonye menga society y'Abarundi bamwe baracaye mu bintu bya technology nk'ivyo deja nko mazungu kwera systeme zabo ziri mu Congereza barabisoma babazi ko ibintu simple mugabo rero ko mu Burundi usanga biri mu Congereza abaducongereza ni bakeyi rero tuvuga jeje sana javuga ati utwo basi ndatubasiguri batumenye bigende nkuko nene wewe wabirondera gute okay mu byo narondera hari ivyo usanga nanje nkora ama research banje kuri nkakorera kuri Google nkakora kuri YouTube n'ahandi nkakora ariko nikibuze ko hari n'ivyo usanga biri mu mutwe uko nyene babikuza mu mutwe uko nyene n'ubu hari byo ngira biri mu mutwe uko nyene utazi utavuga ati ndabirabiye ahanga wowe nyene utoye telefone ukavuga ati akoza kantu ngo nk'akantu kamwe nta naho je nakabonye bakarora nk'i WhatsApp messenger ona iya stati nutora utwishi naturimo kandi na groupe ntusepara je nkubara kandi ko nje na K atawundi muntu yigeze akambira bakarona ko ama message n'ama groupe babivanganye
tira cenda ukuntu ndiyumvira nkavuga ati nta kuntu ama message n'ama groupe no bisepara nkavuga ati ama message ama groupe ndashire muri archive ama groupe je muri archive ama message nagume hagiye ibintu tubona umva ho ngaho nkako nakantu nakire mvuga ati nta nakabonye kandi kaje kanafasha ndiko ngoresha misi yose uko urumva cikiye kuri WhatsApp ama message yabo ndayasanga hanyuma ama groupe n'angashanga muri archive yego nkakumva n'utundi twinshi guma urumva nk'uguma wimvira yego create uko wimviye niko create yes none umva bisigura ngo rero wewe mso nta mwanya ufise wo guta ya nta mwanya ufise vraiment akanya kose buri ko no kuvuga n'amasaha ku munsi telefone mbyuka ndayitora kugeza kenshi ndyama hafi saa 8 z'ijoro canke saa 9 ndyamye kare saa 6 z'ijoro ukuragira ama recherche urondera kuri telefone canke usankoresha imashini imashini si cyane ntabwo ucomoje cyane ni telefone ashaka kubaza ikibazo ubona ubu ko turaje muri janya ya generation bavuga biye bya connection wagomba hazi 5G cyo twawe before none ukuraraba urabona ijya nze tuzoshobora ivyo ndakunda kubisigura abantu benshi no kuvuga hari ikintu bitwa ukuntu ama generation yagiye aravuka bamwe no kuvuga bagikora connection ya mbere bacha bayitwa first generation baja kuri second generation baja kuri kugera kuri no kuvuga roko ayo ama generation agenda arakurikirana utahereye ku ntango bizogorana ku muntu atabanje amenye first generation amenye na second ujane kungaza ndakwa karonga cyone sinzi ko umaze kubibona kandi bibiriho ni kuvuga umuntu nk'umuticha we wawe yakugishije kuri kaminuza abana abantu bacangamutse basanga azi igifaransa ugasanga azi icyongereza ugasanga indimi arazizi mugasanga nikibuza ko kwaza akakubwira ngo ngirira ngo WhatsApp yanje yagize iki yaheze kandi ugiye kubiraba uza gusanga ni ibintu wowe uja kuri Google ukandika nk'akaro ukandika ati koma cinke mu cyongereza ukuntu uko updating WhatsApp nk'akarorero ni ibintu biba biri simple usomye biba byumvikana uhita ubibona bakwereka ati fite ndanana ariko kubera yuko nuvuga ati aba bakera ayo ma generation ntibagi barajana na ama generation yaje bakuze ukuvuga reko yaje bakuze ntibishe bivuga ngo arazi uri mico bivuga ngo barazi bicaye umutako w'amazi kujya kantu wogira iminota 2 je hari nk'akantu ushobora kugira imisegonda 3 umuntu akagwa nka 10 cinkare kubera ntiyasomye cyangwa ikindi bashobora mu mutwe biragoye rero kubera iki ni ama generation rero ayo ma generation uko agenda aragira uko agenda arakurikirana ntujane nayo bizogora nkaroro kandi hariho web ya gatatu igiritse iyo web ya gatatu cinkizi za 5G izi no kuvuga connection yazo nk'ubu nawe uzotangara nutago muri update wowe umwana wawe nawe hari ibyo gukorera utazi kubera iki yakuranye nayo kandi n'ikindi kintu aha turi kuri generation turi nyene hariho ama connection kaza cyangwa mu web ari karaza no kuvuga wewe nawe hari uzo gucanga kubera iki utagumye hafi rero nuvuga ati bya technology ibintu byo kuguma hafi tabigumye hafi hagaho nyine biguca kwa amazi so bakonze ikiyago cyawe CV murumva yuko mutegereza kuza murakurikirana Lionel kuri page beyanye koresha page ya Facebook gusa nta kindi ndakoresha Facebook page ndakoresha na YouTube channel kandi cyatumye nkoresha YouTube cyatumye nkoresha Facebook cyane nuko nasanze je no kuvuga ukuntu nkora sinkora ngo miza nyungu ziwanje ngo ndonka amavuzi ngo ndonka ibindi impamvu nakorera kuri Facebook cyane nuko nasanze ariho hantu horohera abantu gushika kuri YouTube gusanga ntiharosama mbere kuja kuri YouTube mugaya Facebook niyo mpamvu je nahisemo gukorera kuri Facebook ngabona YouTube ndayikoresha none yitwa menya byinshi utazi kuri telefone menya byinshi utazi okay none urubuga rwa Facebook wewe sinzi ko rwaruye urubuga rwa Facebook nivyo bintu vya mbere biri n'umuntu yatanguye nkora mvuga ko ari hangiro ry'uwanje atayera bikora mvuga ati nandi ndabe kwa usanga rurahemba muganga agiye kuraba
harimwo ama critère agoye gusa ugironka ushikira muri kuri Facebook biragoye cyane bica mu nzira ndende mugabo rero akantu akunda kundemesha kandi n'ubu kamfasha bavuga ati ngo bavuga ati ngo ubuntu ibintu ugize ubuntu ukagira n'abantu amafaranga cyane no kuvuga umaze kuba ubwira abantu bakunda ivyo ukora bagukurikirana ubwo amafaranga nacatse nk'akarorero nkunga gato ndiko natanga hamwe kubwira yuko nka Facebook je yoshobora kumpemba cinke isanzwe impemba kuguhemba rero simpaka ngo iguhembe nyine kujya na YouTube niyo mpamvu uza gusanga uzorabe na buryo na YouTube ihembamwo cinke Facebook babishisha ibintu bitwa ads ads nabone ni kuvuga ngo ni ikigo kiza ico kigo kikaza ico kigo kije kikariha amafaranga kikabariha bakabamamariza kandi babyereka twebwe bisigura yuko nawe umaze kuba wogira abantu bagukurikirana nawe bashobora kubabyaza n'umusaruro niho uza kusanga uza kubona uzomba abantu ngo ndibadusika amazi imisi ubibona umuntu arabasiga hoteli kinini rero kugira ngo kimenyekane ashira abantu amapaji bakamupromoting umvise cinye ikindi hari uburyo bubiri bwo gukora cyangwa gutangamira kuri Facebook nk'ubu gishaka kintu kimenyekane gose nda boosting cinye YouTube ra boosting rero mugabo nawe usanzwe wifitiye no kuvuga usanzwe wifitiye abantu nawe musanzwe uba wiboosting uko ufite abantu ikintu cyawe giciye ku bantu bakibona kandi abantu bakibonye amahera aca yinjiye yego uvuga ngo bajye abantu tubona kuri Facebook bagukurikirana nabi wabonye cyane nawe boosting oya bajye n'abantu nakarora ko ndagwaho ukuntu ubu ushobora guca mu amafaranga bajye n'abantu bankurikirana ku nyene akora video nkasaba ati mukore like no paging follow bajye n'abantu bagenda just nigera boosting kuri YouTube naho YouTube sindekoresha cyane mugabo naho ne bariko nyene bagira kuri 5,000 yego hariho nk'abantu usanga batazi boost cyari cyo urashobora gusigura okay ku booster post mu majambo make ni kuriha Facebook ugashaka igikorwa cawe ikakwamamariza ufata ufise page iri hasi ufise YouTube iri hasi rero keneye ati ibikorwa byanje nashizeko nyine ko abantu benshi babimenye wowe ufata amahera yiwawe ukariha Facebook cinye YouTube cinye izindi zose bagasha bakwamamariza no kuvuga urashaka kuriha ati ndarishaya nyine kuri byanje bizobana abantu 10,000 donc Facebook iha amahera ikabigukorera kandi birakunda nk'abantu gushimira Facebook y'amafaranga nibaza no madolari ni entre ya biri hariho ikintu cyitwa views n'abantu nyine yakiravye kakiraba neza akakimara naco kimara mugabo bumva views bazi ko ari hariho n'ikintu n'abantu baba baciye ko bakaraba gusa sinzi boost uzobona nk'umuntu ya boostinze baca bandika ngo sponsor kuri Facebook rero sponsor haje kumimeza biri kubiri hari umuntu yabiciye kakabira hari umuntu wakritseko rero biri ubwoko bubiri hari uwakritseko n'uwarahavye rero hari uburyo biravana n'uburyo gushaka bakuboost none haje ujya umuntu akikaka nivyo byose urabisigura nje nshaka ego umugabo urumva umuntu yakriseko babizimvye kurusha wahundi yashije kwa amazi umva yagugije akaca abibona yes gusa nibaza nti bizimvye byatanye birazimvye nyene yazimvye uko urumva ugiye kuriha muri za $10 usanga urabostinga kuri makashoboka kandi bihandura yego kandi boostinze no rwango y'amafaranga nibaza urashobora kuyagaruka birava none nk'ubu boosting urumva biri kwinshi hari ku boostinga uronka aba followers hari ku boostinga ibintu byawe birabwa urumva birava none nk'ubu urumva kubigaruza birava no kumva bigize washobora ku boostinga uvuga ati je nikeneye hit abantu bamenye arumva ntivyunguka mugabo nk'uno ushobora ukavuga nk'akarorero sinzi ko yabonye nka ijya ifeza na nishasha so irabe kuri page ya bara boosting kuvuga abantu bashaka motive bakavuga ati ifeza yaje bakaca babiraba ugasanga rero nk'uwo muntu hari ro gico yarakeneye yego okay none karionere wewe urumva usanzwe ukora ivyo bintu watubwiye ko n'umuza usanga nivyo bikorera gusa bisigura ngo amafaranga urayaronka yes je no kuvuga ikintu kintunze telefone niko kazi nkora telefone
irandihira ishuri, irandihira inzu, irandihira rasiyo, byose ni telefone. Hamwe bo kwiba telefone canke kagira ikibazo. Nzi nico cyambere muri kwibaza mu buzima. Agasho kambere washiramo nk'ababa nuko nyaka telefone. Ni kuvuga uyatse telefone. Jena agasho washiramo. Nubu naho bigerageza kuvuga ati wewe twe dufati tugushire mu gasho mugabo tukuye telefone. Navuga ati nta nakimwe. Kuko nubundi je nashaka kumara hindwi umuntu ntasohotse ndi kuri telefone ndiko ndakora akazi kurusa atakiri kintu yego kandi gusanga irinjiza kakwinjiriza yes wiriwe mu nzu indiri gatoboka wicaye yes njyamye mvyuka no gufungura no kugerabirayo niyo mpamvu agashoka mbere je mushiramo komba baza kutubundi bushobozi unyaka telefone nene ugiye kuraba ibya bintu kugira ngo bitabizi pro kuri telefone muri komantere ugiye kuraba barakwandika yuko anaho bagira akamaro yes birabafasha gose akarorero igituma bibafasha bibafasha ibintu vyumvikana kuko urumva umuntu amwitse kano kantu atarazi abari sawa kurumva arakabonye kandi karamuryohera kandi azi igituma ugiye kubira gituma baryohera abantu bose no mundi tugezemo umwanya wabo bafise umwanya wabo ijana kwijana kuvuga 80 cinke 70 bomara bari ku telefone abashakashatsi bavuga ati ko umuntu bisanzwe telefone yiwe ayiraba inshuro zirenga inshuro nk'amazina 5 ku munsi arukuraba gusuzura turumura uyiranka inshuro nyine no kuvuga rero iyo umuntu bivuga umufatiye ku kintu yirigwako bavyoroshe ko avyo bintu bikunda genda byo commentaire naho uje kuraba izo byo abantu bashima ni vyinshi ahubwo abantu bafite inyota yo kumenya byinshi kuruta n'ibyo ndaba neza bigiye bikora neza bigohera mu bihe sambara muzi cyo babwira usanga ngo biraheze urabuze ati akantu gashasha kasohoze no kuvuga hari igihe nyine usanga no kuvuga so kuvuga ngo nakabuze komutera ahubwo je ubwo bafimba ndabwira vuga ati no havanza n'ikintu ugasanga ni kiri interesse cyane aho undi byo office ni byinshi ahubwo mbangine kuzana nyine kandi nyine gakora apana bimwe byo kuvuga ibisanzwe kuzana kandi nyine gakoma abantu navuga ati kwe umutara koloni naho ubundi uvuga ati mvuga nze ndaza nyine ko ndebonye ko nyine ko nyene no nkeka no kusaka sana gumashira ariko mugabo urumva ndabatwatu ndashaka gukora nama n'utuganiro nka dutatu ashobora gusanga amatakasike zanga afuta yego ningi ikintu gikigo saba abarundi bivanye ni technology ko turajamo mu kigiye ubinga barakoma bukwiye ikintu wumva kiri ku mutima kuri wo usaba ikintu numva uvuganye mvuga ati nk'imana nuko abarundi bavuga ati botera imbere cyane mu bintu bijanye na technology kuko urumva tugiye kubiraba abarundi kintu cha technology bari hasi ubwo hejuru sinibaza yuko ngo mu bihugu biteye imbere hari umuntu ashobora kugenda ngo ushire mu WhatsApp icyo sinibaza ko bibaho sindibaza byo babi oya bashaka ko biri mu bihugu bitaratera imbere ubwo sinibaza yuko hari ibihugu vraiment biteye imbere ushobora kugenda muri ahubwira ngo ushire mu WhatsApp ngirira kan hope tune gusanga turi simple kuja kuri Play Store guvina kuri update nivyo twabisegonde nga yumva jiki mwifuza abarundi novuga tukomenya technology cyane nk'akandi kantu narigeze gutembera muri Uganda na Kenya naratangaye kuvuga muri Uganda cyangwa Kenya bere ibihugu byinshi kika kiretse Burundi bwonyene ahantu hose uja naho uri mu taxi vero naho uriha umunyu urisha telefone ariko mu Burundi usanga umuntu afise twumve gabasha afise hotel nawe iravuga ati hotel ateye ubwo pima ugende gufungura ugende gufata utuntu urihishe imikashi ntibara ukibaza murisha imikashi ako nugushwanira umenga mengura bivye rero umuntu byose biri muri bya bintu ubwo ati technology tatera imbere mu Burundi bigeraho hamwe usanga hari bimwe musanga turiko turagira turiko turarengera niyo usange twateye imbere cyane muri byinshi bitandukanye none muri bikora nta mabiri urubona intambara ziraba mu nyine nta kintu na kimwe ukora kitagira intambara intambara umuntu ashobora kugira ashobora kuba uri kurakora ikiganiro cy'iwawe
ukakora ikiganiro ukikokora ayo maze kwikokora ayishirako ukaca ukaraba abantu ama feedback bagize mugabo si wose ugasanga ari bagutuka ugasanga ari abagira nibi ivyo zije gusa mugabo si ntambanye cyane gose ariko ri intambanye jengira cyane ikomeye intambanye ngira nuko hariho ibintu vy'akamaro binindiza n'amahera nushobora kuvuga ati reka njane kuri Facebook abarundi bashobora kubona nk'umusazi ushobora ati uyu muntu ibikini bitunga byo baracireko cyo gira akamaro abarundi okay ni byinshi nk'akarorero narigeze kuzana mvuga nongeremwo ibiganiro byo kuri Binance Binance bije nigeze gacomvuga ati reka ndabicishamo ko nabonye nibinavyo ni by'akamaro cyane ko barundi babwetse bakiri inyuma cyane aca bakwamira kure bakubwira ati jana kuri biri bimwe by'abambere byamaze abantu kubera ni kwa kutamenya ntibakora menya iyo mundi igeze niyo mpamvu nabwiye bijya byo ma web 1 web 2 web 3 web 4 ni ukuvuga ivyo bintu umateka ajana navyo muri kino gihe imbere bizokugora nagwa akaroro karati umwigisha ntako kuri kaminuza shingundi muntu wese vuga tuyuya reka na doctor arayici uzotanga atakubwira ati shira mu WhatsApp kandi ururimaze anarukurusha rero ibi navyo nawo nk'ubuya ahantu hari ururimi novuga rw'ibintu byo muri cryptocurrency nk'ivyo rero barundi ntibaranataho ivyo nawe nutabitangura mu misiri imbere uko oya wo muntu ushe mu WhatsApp nawe uzoba biri nk'urwo rurimi bantu umuntu azovuga ikintu uvuga ati ibi bintu vyahe kubera abarundi novuga ati ntibare rero nk'ivyo nagerageje kuvuga ati ndabishiremo ketse n'ivyo ibi by'ama artificial intelligence ibi ubizanye mu barundi akubona nk'umusazi kandi ibi navyo ni ibintu biko biraza bikora muri kino gihe nk'akarorero iyi artificial intelligence umuntu kwikoresha neza igufasha muri byinshi nk'akarorero sinzi ko maze kubona bijye numva nyine menga n'umuzungu ariko aravuga izirekana nka bijya kimwe umuntu avuga kujya bakora amafoto avuga cyangwa kama video cyangwa afata nka foto y'umupresident ukamukoresha ijwi rigasoka ari igihe ukabona imenganiwe ivyo zi artificial intelligence zijye no kuvuga ati navyo niyo si cyo turajya uvuga ibyo kurajyana navyo uzokwa muri nyuma rero ibyo mugara byo vuga tubizane mu barundi ubu no vuga ati bakobona nk'umusazi nyine bakobona nk'umugwara nizo ntambanye ndabwira nazo none zani birenze kuvyo vuga ati nozana bikaze aho usanga niba byakera neza kandi abantu ukoze ibintu komeye ngo nta ntibabikunze ukibazo cy'umwanza navyo nyine bakunda nta kundi hamwe gazo tumubizana mu gihe babitahure nk'akarora biye bya Binance nagwa akarora nageze ko no bizana ndegeze kuba no bizana baravyamira kure bamwibana ariko ubu nanje urandonde ndabikwigisha kandi nta n'umwanya nagwa ko none naronka yego guro agasasanga nabuze umwanya kubera iki umva ibintu tajanye navyo kandi uzu usanga umuntu ubwira ukimusigurira ibishe bikugora ibintu nyine bene ivyo so reka mukurangiza ni naka kajambo wumva ushikiriza akajambo noshikiriza nako nyine mpereje ko nuko abarundi bokekebuka tukajana n'ibihe bigezweho kumwe akaroro kandi YouTube tuko twirukiye umubu abandi bahereye hafi y'inkaza demire bayukiye habo baramaze guheza bavuga tubwe ivyo abandi bagize muri demire nkeka demire 17 byo gize abandi muri demire 17 tuko twimeye rubango sinzi ko nabo bitaho inyuma yabo cyane gose no uvuga ivyo abandi bavumije mu za demire 18 tuko tubi sinzi zonabira n'amatelefone abandi bako baratunga twiko tubatunga bazitunze kera akarorero nka zijya Apple Vision hizi no mundi ntiziragera ariko nko mu bindi bihugu zo zimaze nk'imyaka 2 zikora nyine byo numva ati barundi twejukire technology cyane kuko bimwe mu bintu bituma igihugu gitera imbere kandi bigatera imbere byoroshe so bakonze ikiyago cya Steve nkuko rero naje kubabwira reka mubandaye mukurikirana ibyo ya technology kugira ngo mushobore kumenya ibigezweho kuko nimuje inyuma reka tubashimire cyane rero murakoze cyane ko mwandutumye kandi ikindi gihe nitwatumira mu kwitanga merci reka tubabwiye mwibagire s'abonner like na partage na commentaire ciao ciao